Inarugo ingo wakira abashitsi bravo turabira inarugo ingene asa neza ingene aberewe cyane akira abashitsi ngumiriza akira abashitsi oya ntabwo kurira ariko twabivuganye twabivuganye ariko we kandi yego yambu cyane kwanza oya nizo yambu nizo byari birimwe kandi Franika uri umwana kandi rero burya ikintu batari basanzwe bazi no kuvuga ngo umugabo n'umugore bamaze kurengana iyo porotaye bamaze kugera inyuma ntabwo bakiri umugabo n'umugore uzoja amafaranga menshi nka papa wawe no ntibigutera ubwoba cyane uravyiteze witeze kuba kabisa umu boss lady n'inoti yiwe nyinshi kandi sinzobe no mu Burundi bapengana muraba bavyumvise usanga amamazo z'abaramutereta ntavyo wumva mu buzima bwanje nina w'umudamu kandi umudamu umutima mwiza nko abavyeyi banje bameze uko nanje naha ngeze ndafise umutima mwiza ndafise umutima ashura vyibushe kabisa kwera ntabwo ufise umutima mwiza nzogira n'umutima wo gufasha abatishoboye kuko ndavyifuza nawe urashobora kurengana mw'ibarabara ukabona umwana kandi uwo mwana akagutera ikigongo ari wewe urafise amahera mu ishakoshi urafise 5,000 ariko niwiyumvira gukuramo 1,000 ngo umuhe nyabona uwo mwana kuramo 1,000 mwa 5,000 ariko usanga kuvyariye ayandi menshi ubwo nanje sinzi ko yakuze gutyo kubyo ko nijwi je numva ryahindutse umenga mu gijwi ry'umuntu akuze nijyo jiwe mama yabaye seriye je numva ijwi yabaye seriye mu kiganiro nyene gufasha nyene bacu ingonza ndigira mu Rwanda nongera ngaruka nukuri yahabwa akazaraza turamutsa hanyuma rero yanduka rayizi ino gufasha ujumbo ibintu byagiye bigenda uko urabona ko yungutse mu Nyarwanda Imana ikora ibyiza gusa yungutse mu Nyarwanda hanze yatamuzanye Nyarwanda ameze neza urabona ko ufite umukazana mwiza asa neza sha umwana wanje yanzanye ngwaye mama uzoba ngaha aho mbaye noneho rero nibera kwabera afise bene wabo benshi kandi bari no mu bisagara ariko rero niwe yashimye kuntunga ibera ngaha rero guma mu rugo rw'Imana we guma uyumva gute ufise nyoko ko gukunda nkuko onye wakanyamuneza nkako onye akaba yarakuyumvise uraze Franek uraze mpamvu uvuze ngo mama we wanje uyu ahantu hose tuba turi kumwe turi kumwe tugendana cyangwa turi ngaha nta muntu n'umwe abona ko ari mawe ni mama we wanje ne mama nguko. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeza neza mu rusmiriwe cyangwa muramusevanye namwe. My name is Franik the answer. Iyi ni African TV ndabikaze wese urukabikana mu Rwanda bisanzana mu Kenya muri Buraya kuvya barunda vuga Marse Nabi. Saudit abakunzi ba sinema ndundi abakunzi ba Abed wayo. Yes, uyu ni umunsi mwiza turi ku munsi wa Mungu aho abakunzi biwe banezererwa n'ibikorwa vyiwe bava mu mihingo itandukanye ingahanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, basanzwe bakunda ibikorwa vyiwe bariyumviriye ati katugende kugira ngo ushobore kumuramutsa umuntu asaba tunyinezereza mu miryango yacu atuma tumva tumerewe neza ndetse tugiga ibijanye n'ingo n'ibindi bitandukanye n'ubuzima busanzwe. Yes, tujane turambega byakomeze gute Abend wayo aho asanzwe aba muhiri wiwe turambega yifashe gute ndetse munezero n'abakunzi biwe bari kumwe tujane. Asante sana. Nukure mubibona aho baje nibiseke bikoreye bimeze neza cyane gose tujane kugira ngo turangeneza kuba byifashe ngaha anya umeze neza
cyane gose murasa neza cyambere icozo Oh, merci beaucoup. murasa neza cyane gose amikindi naco kubera kimwe aje mwikoreye Impamvu twaje twikoreye tuje kuraba Mutama Abel Nduwayo. Yego. Majambo ke twe turabafana biwe. Yego. Kuva na kera twene dukunda ibikorwa vyiwe. Niyo mpamvu ubona dushitse iyi ni nka surprise. Bisanzwe uno munsi wanje. Abo bose ubona ngaha. Yego. Bakunze ibikorwa bya Mutama Abel Nduwayo. Mwese musanzwe ngaha nyiri Bujumbura? Twese turamusaka cha Bujumbura. Hariho n'abaje bava ruguru. Ari abantu baje bava ruguru ari ibi bibazanye. Cyane gose. Cyane. Ubitwa gute? Turamutse. Yitwa Nadine. Ubaga nyine Bujumbura. Baboneka ko uri umunyamuji. Banga mugabo hariho n'abandi baje bava ruguru. Urumva ko tumukunda turi benshi. Kubera urukundo mukunda byonyine. Turaza kunywanda nabibona. Mama ni sawa nawe? Umeze neza. Urasa neza. Kubera Imana. Aho kandi kora kandi unikoreye. Kubera ko maje yikoreye ntategere niyo sa nabi. Nawe ucuvyumve. Yego, Abeli wamumenye ryari? Kuva kera. Haraheze imyaka ishika ngira kw'icumi. Kundwi. Muzi Abel Nduwayo. Atanga kurikana filme. Wamumenye ariko utanguye kurikana filme je. Natangwe ndamumenya ntaranamenya ko akina filme. Nasubiye ndamumenya yakinye filme rero. Ibintu biraryoha aratwika nyene. Yego. Bituma nanje rero nje niyumvira. Yego. Abantu babaza ati nanje ni musika. Yego. Kubera iki musika? Yego. Nanje nza rero hariho nagatwiko. Hara surprise we. Vyazi twagize aga surprise. Sasa rero shaka tuze kurabingana za kuvyakira nawe. Nigenda za kuza kubifata. Sawa. Tukubona ndi abogare hano onya rero. Abangu baseniza tubandaye tumwe tugenda kugira ngo navaza kutubona ngaha anya uko ari gihe usanga arasohoka. Tuze kuraba n'inzu yiwe. Just tukumi ngaha anya nabandi baboga. Tumeze neza. Urashima Imana. Twagotega moto. Je kumazina banyita Niyongabo Eric. Niyongabo? Eric. Eric nawe usanzwe ngahe Bujumbura? Yego. Abera mumenye ryari? Abera haciye igihe kinini ndamumenye. Kiretse ko usanzwe ndumufana kandi nkasubira ibikorwa byiwe. Yego. Hari n'ibindi bikorwa dusanzwe dukorana nawe turumva. Ari abantu benshi bakunze Abeli kubera muri sinema. Filime wakunze yiwe niye? Imanga je narayikunze cyane. Kandi impano nayo narayikunze cyane. Ubutumwa nubuhe warakunze? Ngaha. Abeli ngaha anye twamaze gushika ujya twako tuvuga mesi twamaze no gushika. Okay. Mbere ko twinjira rero kwanza nicyo kintu maze kumwigira ko nicyo kintu wabonye kuri Abeli? Kintu Abeli maze kumwigira ko umuntu w'umutima mwiza. Yego. Umuntu akundana. Umuntu vraiment mugendanye ushobora kunguka byinshi mu bijyanye n'ubuzima buno munsi. Okay. Ibisigaye twaza kubivuga ntacyo twamara gushika neza indani. Just nuko nkuko mubibona twamaze gushika mu rugo kwa Abel Nduwayo. Aho mubana neza kwa mu nzu nziza kandi kiduga. Iracaduga murabibona neza. Wow. Ba mu nzu nziza cyane gusa ni etage. Mu minsi zarashobora kuduza akadugiriza ko n'iyindi. Ngahangiye twinjirane turabe. Mbega abakinyi ba filime musanze mukunda bavyifashe gute muri wabo? Twinjire none. Cy'abaduha karibu. Baza kuduha karibu. Baraduha karibu. Turamfasha turaguma iyi mikrofone muze murahana ngaha. Mwana waza kutwakira. Ni sawa. Meze neza. Uno muhungu wa Abeli usa na mama wawe. Dodore cyane. Uramuhamagare papa. Yes, nuko unyabimeze. Kumeze neza rero. Cyane gose biri amajambo make. Ugiye kuraba Abeli. Abel Nduwayo nuvuga ati umuntu afite ibikorwa byiza cyane gose. Kandi nasanze kuba byiza n'ibyo byivugira. Guhera kera Abeli vraiment ahubwo yawe umuntu byakunda kwamwakira mu niba. Vraiment yabakwiye kwimubakira. Akuru twese babona ngaha. Ni Abel Nduwayo family. Bose nakunda ibikorwa byiza. Mwese mwarishize hamwe. Mutari musanzwe muzinanye. Yego. Ako muza guhuzwa no kubera ko mwamenye mwese ya Abeli. Okay. Nicyo kintu wize kuri Abeli wewe? Abel Nduwayo nasanze ni umuntu azi kubana n'abantu cyane gose. Kandi umuntu adacika intege. Yego aritonda azi kubana kandi afite n'ibikorwa byiza cyane gose. Yego vraiment. Yego. Yes. Ni iyi film ya Abeli umaze kubona wakunze? Impano. Yego. Impano. Nubuhe butumwa
Abonye amaze gushika kwa Beri hari batangwe no gukamera ari hejuru. Yego. Ubutumwa umva filime rero irigisha abantu. Yego. Hariho byinshi iyo bari kubarakina nyene ukawiga mu buzima busanzwe nyene dusanzwe tubamo. Yego. Cyo nabonye. Yego. Ndayikunda cyane. Nyene bayikina. Yego. Wabuze ko Beri wamumenye ataraza muri filime. Niki kintu maze kwiga kuri kuko uko kuntu musanzwe mukunda abantu kumbuga ngo ukamenye kumbura waramukunze ariko utazi imibereho yiwe cyangwa ubuzima bwiwe bwo hanze niki kintu wamwigiye kuvuga ati wow atandukanye n'abandi bantu n'umupapa yiyubashe yitonda akunda abantu bose anezerwa atanzigo afise naho muhura akakuramutsa akamera neza akamuntu mwiza cyo dukundira abantu ba filime bakinye ba filime nuko biyugurura tumukunda kubera yigurura akatuganiza akatunezerererwa murazi n'umuntu akunda umuntu amunezerere yego cyane muye n'umuntu akubambira imisa yo kamenga kayikenya imisigati nawe ukwigura je oya kabisa no subirayo no kwigura subirayo yego niye filime ya Beri maze wakunze hariho My Family urumva yose ni filime je natanga kumenyeraho amacara kina filime Paradizo aragenda n'izindi manga injyajya urumva ni filime nyinshi yakinye allo aciye twinyagiza inarugo ngo wakira abashitsi bravo turabira inarugo ingena sa neza ingena berewe cyane de karibu de akira abashitsi bazi akira abashitsi ngumiriza akira abashitsi oya ntabwo kurira ariko twabivuganye twabivuganye ariko yego yambu cyane kwanza oya nizo byari birimwe kwira abashitsi bawe kwanza abashitsi bawe ngahanye barakubwiye yuko atacyo na kimwe mu uyumva gute kwanza aranezere cyane mvuge bagwiki yo ubasigize umva nzi twako turavuga ngaho hanze ivyiza bariko baravuga ku mugabo wavyumvise gute bariko bavuga ivyiza bidasanzwe kumufasha wawe oya numufasha n'umugabo n'umutware w'urugo bariko bavuga ivyiza bidasanzwe no musi biyumviriye kuza kubaramutsa kuko ko basanzwe babakunze biciye ku mutware wawe ibintu bivuze iki inarugo ramusa kwanza bakunzi bacu basi imbere ya byose baramutse baragukumbiye igihe kinini ya cyane African TV ndabaramukije moro y'Imana bane namwe yego ubimva gute kwanza kakanya muraka ryohewe none n'ubyumva yemo amajozene yaje yego yego na yego Eric oya nuri anya nicyo kimanya yatubwiye ko yamwigiye ko unayatubwiye ko yamwigiye ko byinshi kumbe bahuriye mu kazi bavuze ibintu byinshi uba wiyumva gute iyo wagize amahirwe kugira umugabo afise igikundiro mu bantu bose ndanezerwa nani jewe umugabo wanje abantu benshi aramukunda kandi birantera bituma nyene numva ko mpagaze neza ngarariwe ku ruhande hirya no hino biba bimeze neza ahantu nyine abantu baba bashaka guca intege bati genda mubonye ahantu kunuku yego jewe nk'ibyo byose nabikoreramo mbanze cyamuvanye muhira kandi rero burya ikintu batari basanzwe bazi no kuvuga ngo umugabo n'umugore bamaze kurengana iyo porotaye bamaze kugera inyuma ntabwo bakiri umugabo n'umugore bagiye kurondera ubuzima ibyo bindi by'abagabo n'abagore shyira ku ruhande oya rimwe barako biguma mu mutima oya biguma mu mutima ariko biragumayo mugabo mu buzima busanzwe muze mubitahura mumenye ko ari uko nguko bigomba kumera utabiza bimenye kabisa ko ni ukuri ntibigutera ni hantu uzosanga uvuga ati umugore wanjye ngura ndamubonye hanze yego usanga arashavuye ntazi n'ibyo ndimo cyangwa jewe ndashavuye sinzi ibyo arimo umva nk'ibyo ngibyo twaba twamaze gutandukana ntibigutera ifuhe iyo ubonye umugabo wakundwa n'abantu benshi kandi rero akaba harimo abagabo bagenzi biwe abadamu abana imice yose
ukabona abantu bose bamukunda ntibigutere uragarukanira bya bindi ndabona guha imwe nifuhe nyine ahubwo kuko iryo fuhe udafise abadamu benshi ga barifise nk'abatwobaza ngaha babwira nyine ntibaze basubire kugira iryo fuhe si ngombwa ne kugira ufuhe uko ufuhira umugabo wawe oya ereka ni mwamwizeranye umufuhiye ntubumwizeye koko urabishigikiye yego nukuri none numva nubaza basubwira nga nk'umuco vy'ukuri nivyo cyane hajya iyo abantu bagiye kubakana yego babanza gusezerana urukundo yego rero bakaruhana iyo bamaze kuruhana rero kizira yuko basubira kwishiramo ibintu byo gucungana kuko bubakana bakuze yego umwe arabwira undi ati ndagukunda rero nk'ibyo umuvyeyi yavuze umugore n'umugabo bavanye umwe akagenda undi akagenda umugore icyo akora asigaye mu nzu arasengera umugabo bagiriye rimwe naho baragenda urwa rukundo rugenda mu mutima uko rugenda mu mutima wabo yego nk'isezerano bahanye hama bakagaruka bagahurira muhira rero bagacaho umugore n'umugabo gufurura rero umugabo canke umugore ntibikenewe n'ukwihenda cyane ni kwishiramo amagufuri mu mutwe kandi atuma umuntu yondera ubusa urashara umukobwa we ninde mukobwa ngaha urashara umukobwa uri umukobwa vyo uravyemera wewe ndabimenya nyene bigeramo oya ariko oya ntaco abahungu magendanye shaka muri kumubunye canke witeze ko zo mugabo wawe urumva nyene kutomufuhira koko gufuha biratandukanye urumva ari gufuhira umuntu bivanye n'amakosa umubonyemwo n'igihe uvuga ati barambeshe wumva ugiriye ku mabwire y'abantu nta rukundo ukigera ugirana n'uwundi kuko abantu bavuga byinshi niyo mpamvu urukundo rw'umuntu n'uwundi biba biri mu mitima yabo abahungu nizere ko tuvyemeranye ivyo onye kuri twebwe n'inyungu none cane cyane no kwizera iyo umaze kwizera umuntu burya point byose babihetse hama abahungu nabo usanga bafuhira abadamu babo nabo abadamu kimaja mu make umuntu buza cindamukunze igari kuba wamwizera umaze kumwizera ibiri inyuma icyo yose ukuzo urabigirana yimvira nk'umuntu acabubwira ngo nakangumanye ngari kumwe ngo nundi muntu yimvira nk'uvrema nk'akaroro nka madame Abeli acabura nk'umwigema muri twege muri family yiwe amwandikiye urumva nk'umushafa ati uca muyizeye cyo ati gare karancamwe gusa mugayo kwa kwizera kwa kuhari izo ntavyo yigira yimvira Zini sinema nyinshi je novuga kabisa mwaravye kabisa uko kumva yuko umugore wawe utoreka kumufuhira bikaze rero mu rugo kwa urarabanye no gafuho kavuga ati message sibyiza ugasoma kumugabo cyangwa kumugore oya nosoma mugabo kameme agiye urukundo rwagumamo nyine rugumumwibuka urukundo rugena mu mutima nukuvuga amaze gusohoka aragenda hariya anya we mayeri we n'uvuga ngo turi turabera niko kuri kandi umuntu abigira nkuko akagenda arabutumeza agenda yikeka keka nawe umucunge oya none muvuze yuko umugabo canke umugore atari ngombwa yuko uraba kumbura bamwandikira abo bayaga kumbure business ziwe aho zigeze kura muri telefone yiwe oya nta kamaro ko kuja muri message nk'umunsi umwe mukabuza telefone oya nta message y'umugabo nora umva Franike yego uvuga ngo ibyo by'ama message muratuza abagore yego turi abantu b'abanyantege nke turi abanyantege nke tunyaruka kubabara mpamvu rero bamusabwa ko mutubungabunga nyine ibyo bintu rero tubigendera kure kugira ngo bise bidutsitaze nikosa ubundi nikosa gufata telefone y'umuntu atagwaye uburenganzira ngo nuko naho mwa mubana ngo n'umugabo n'umugore n'umugabo wawe uzomubuza kuvugana n'abakobwa oya none ubuze akazi barimo usanga bahurira mu kandi kazi se gasanzwe rana nk'ubu bakina amafilime filime ikina benshi abahungu abagabo abakobwa kandi beza ugashireko ibifreshere ibisupusupu nyene barimo beza kabisa ariko ivyo ngivyo rero kugira ngo ufate telefone y'umuntu kirazira n'ukuri nubwo mwamubana ufata telefone y'umuntu ukajya gusoma n'urusaku yego usanga hariho byinshi uciye ubona ugaca ubona nk'aka message
ati duhurire hanaka ntiwabanje no kuraba titire yabyo Yego. cyangwa nturavye n'umwishe upfuye ubonyemo kajya kajambo ati duhurire mu kabari canke hotel runaka ukaca wibaza ngo bagiye mu biyi we nawe ikintu uco ukora n'igiki yego wambara neza ugahita ugenda pore ku buryo yinjira umuraba ukagukurikira jugujugu ariko ubwo niba abantu baba badafitaniye kwizera batazi kungena abagabo babo bahagaze batazi no kungena abagore babo bahagaze yego ukabura mukurikiye ugashika uzanga barimo barinywera agafana bamaze kubonana barimo baranywa agafana usanga banafite n'ibintu by'ibikayi barimo bandika none nkaho ubugiye kugira nteko ubiguyemo nk'uko waba ugiye kugira gute izo ni inyigisho zidasanzwe twemereye tuzogaruka uzotwigishe neza kuko ndumva ko ari ibintu biri seriye cyane abadamu bakeneye kuyiga bakamenya muzoze mutaje tutaje kukuritsa uriya nyene nitwa tuzi ko sama tanzuma nka nduwayo none dusanzwe dukunda ari hehe na maye muzane yego kabisa gumeze neza rero mufite abakunzi benshi basanzwe babakunda yego bana mu Burundi ko kundi nanjye mba ndyohewe ndanezerwa cyane mbonye abantu badukunda kandi si ukubeshya yego si amanyanga hariho umuntu agukunda bitewe n'icyo agukuraho aho ukunda n'uburyarya urumva nanjye nta kintu bahasaba ntacyo mfise urakina uri naco hera habaye inyubako ngo ntacyo afise nakwikundira ukuyavuga ati je numva nukwenda gukunda yego nuko aha ukunda atazindi nyungu yarakwitezeko yego ubwo ni rwo rukundo yego je turi mu rugo kwa Abel Nduwayo Abel wacu ntaraza ariko ngo yaraje gatuma unamuherereza ariko oyo yawe ne aha cyabishapuriramwe reka tubatebaho hantu rero none ko cyubishapurira muri kare tuhagaruka aho hantu musanze umuntu afise ibyangaburi ibibondo aguma vyara yego Imana iba yarabigize yarabitegetse yego namufise abana bangahe abana batanu mwari barutse neza kandi mufise ibitsina byose hariho imiryango ibabara cyane iyo bibaruka abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa wewe wariyumvisha nk'igihe bizoshoka turi bari abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa cyangwa nacyo byari bigutwaye wewe rwanje ruhande nta icyo cyimvuro ntikigeze kinjamo cyo napfa no kubona umwana gusa oya ariko ari imiryango abo ngabo simbazi ntazana bamenye kuko umwana wese ni umwana urabona Franike urashobora kubyara abakobwa gusa wanashimarika ntagakagero kwa data wacu je afite data wacu abyara abahungu gusa ariko nyina niyateka nyina niyakubura oya abahungu nibo bajya ku rutonde ati yewe ndakora uyu munsi nawe uzakora ryari babikora neza nka kumwe nyine haba hari abakobwa kandi haje abashitsi bagakora akazi neza bakakira abashitsi neza yego kimwe n'uko rero byara bose usanga umwana umwe avuyemo abaye ikirara usanga umukobwa avuyemo abaye ikirara bavuga kenshi bavuga ngo abakobwa bakunda kuba ibirara niyo mpamvu badashaka kubyara abakobwa benshi ariko kuvyara abakobwa benshi no kuvyara abahungu benshi ni kihe gituma canke byose no kuvyara aho barihenze abo ibitekerezo byabo sizere bimeze umwana wese n'umwana iyo abaye neza aba neza abaye mu bakaba mubi umwana wese umwana iyo abaye mubi naho akibera mubi hari n'umuheba ngo nuko yabaye mubi aha muri umubyeyi gito gitabye iwabo yego yes nukubonya byifashe gahanya mu rugo kwa Abel Nduwayo yes bisa neza abakunzi biwe aho kandi nibaze ko aracari abandi bakiri mu nzira boy yego yes nukubonya byifashe gahanya Abel Nduwayo Abel nawe uri umugabo vraiment umushinga ntahe mu rugo
Ni sawa. Umeze neza? Yambo gose. Wari uryamye mu vyere. Yes. Ego. Ngumiriza mikrofone ba ni microphone yanje. Muje gukwarene no. Muje gukwarene. Usanga hano hari Mamarene. Usanga hano hari mu. Kandi naje natanga impamvu baje bazanye n'abahungu bakiri batonya cyane. Baraza kutubwira. Baraza kutubwira ibyari byo. Yego. Nkeneye kumenya umuko wari we. Rero wowe ikoti n'iryoza kuko kabisa. Nawe no muha. Ari yambaye ikoti ngiye. Ukubera iki kandi gato. Kuko azumo yambara ikoti nk'iryo muri yo. Twaje gutata. Papa yambara iryo muri yo. None ariko none urumva umukwe kuvuga umukwe adafite amafaranga ushobora kumwemera gato. Wenda z'amafaranga. Yego. Kuba atari yo dosiye turimo. Oya ntacu. Ariko ntacu uravyumva yuko atamahera hari wo shingira umukobwa wawe. Atamahera hari no kurya ntujya no kubona ntubaho no kuryama twumvise aho hagaze twahumvise. Oya vraiment nta buzima buhari. Uzofata umuntu ufata umukobwa afise ibiro hafi jana ajya gatatu ku munsi tuza kumugaburira rimwe mu nzu acha yo oya kasi ubutumwa tubwiye twabumvise. Oya gusa mugabo nawe byumva wewe ubikora uco ufata uyu mukobwa yibereye mu rugo ndaze muraza kumubona ingena doshe ameze neza ko aja kumujana ahantu azomara indwi adafunguye abe ngahara abakunzi bavuze ivyiza vyinshi tukiri ngaho hanze vy'iwabo hari abamwe bagukunze kubera filime arandi abantu musanze muzanye kubera ubuzima busanzwe ariko kandi bavuze umutima wawe cyane gose. Uyumva gute iyo wumva ko ufise ngaha hanze abantu bagukunda kandi bagukunda gwa rukundo atari rw'ubufana habwa rw'ubukunzi koko rushitse? Musanzwe je numva binyohera kandi bikantera intege kazi na cyane ko jewe sinkunda gufekinga ntabyo notegura hari abakunda kuvyitegurira bo nyene bakabitegura bakagura impene bakagira iki bakaziha abantu timuze kundaba tugire content ariko je ntayo nogira kuko jewe mbona ko mwinosi turingenzi jewe numwe muri bo yanyandikiye arambwira ko ari surprise azo narinzi na jewe nivyo vyiza bakwiyumviriye ko je nibaza yuko kugira abantu banyumvire ko baze kundaba araheze nk'imyaka inga naheruka mba mucarama ngira ngo ni imyaka nk'itatu rero kuba abantu banyumviriye ko numva nishimwe ridasanzwe ariko si byiza ko abantu bafekinga kuko nubwo abantu bakuvuga ugakira ukire ariko byose ni ubusa mwinoso niwo kire ibintu byo kugira uvugwe cyane byo kugira ngo bigitangaza mwinoso nta gitangaza kiri oya ahubwo nibaza ko gitangaza ari umuntu yamenye Imana akora ivyo Imana ishaka nimba uri umugororotsi ukora ivyo Imana ishaka ushaka wihe bidabo ariko nimba uri fake uri umuntu w'umubeshi umuntu w'indyage umuntu ataca amazi uraruhira n'ubusa nubwo abantu bazokuvuga mugabo ukabura indyage ukabura umuntu w'umunyabyaha cyose nize kuri kurakorera ubusa gusa nturi kurakorera ubusa uri kurakorera satani nari imbere ngo abantu bakorera abantu babiri ushaka gukorera Imana cyangwa bakorera satani iyo hari umuntu usanga muri we yahisemo gukorera satani ntabwo akorera ubusa pe wewe umara ubusa hose barahemba uzo barabonye umuntu ariko arakora satani ngo ariko arakorera ubusa na satani arahemba si byahemba yego Imana nayo igase igihemba kandi by'ubuzima bwose ariko kuri satani naho binahemba nyene naho urabyumva ngira mwese murabizi abe vya bintu watangura canke wakina bamwe kumbure bagutuka abandi bantu nabo babishiramo amashari bamwe bakabikwanyiramwo bamwe bakagerageza kugira ngo bashobore kukuroga ariko hariho abantu benshi vyakomeje vyafashije mu ngo impanuro z'ivyo wagiye urakina uno musi wawuyumva gute? Nimva neza kubera ko ibikorwa ndabitangura je nawe nako byarimo inzitizi bigoye cyane
kandi jege baritangura sinema Ndundi nta benshi bari bazi kure kuko abantu bari bazi gukora sinema ni Mugisha hama nyuma ya Mugisha arakoze iravuma mugabo acaragenda Marigi adakora hanyuma acakora Riva akorana na ba Kidumu bona filime akora ni nziza nanje ico gihe Riva twarakorana nkora ama video ndavuga ati reka ko nanje nkora video ndibaza gukina byukunda ndabizamo hanyuma ndabijemo ko usanga n'umunyamwese narezemo nguvu sineko ndahiganwa ahubwo nuko usanga ndi umuntu w'intege rero aho bigeze ubu ndashima kuba ibyo nabivye ndabibona buke kubera ko tabeshanye harageze igihe umuntu yakora ntabona inyungu ntabona amapublicité ntabona hejuru abona ibyo dukora ariko nkuko ubizi mu miseze twari muri presidence badutumiye turashobora gushikiriza ijambo imbere y'umukuru w'igihugu yego sinivyo gusa baradutumira mu nama ya Afrika yego habaye tumaze iminsi 3 tubirimo ejo twari kuri Republique twose turamererwa neza tubanze dushike gatace tuyaga byinshi azi ko ndi imvuzi bari mu kirori yego karibu n'abandi bantu batandukanye yego rero iyo batari kubera ibikorwa twakoze byagize aho bigera yego ibyo byose twatibo turabibona nje nka jewe yego ndabona ko ibikorwa nakoze ubu haraho byageze yego kandi ndabishima nkabishimira n'Imana kuko burya gukora ibintu imyaka ingahe igahera yego abantu bakibibona ibyo ukora kandi yego n'abantu benshi bashaka kwikorwa bakora bigira kure akagerageza bikanka akanatukana ngo kibasi reka ntukane kugira ngo bikunde mu mbone bambone basi muntu mu bututsi yego hano n'abantu bana wewe urabona Facebook nk'umuntu yandika ati bamfunze ubundi mu mpimbi Haruno kubibona ko muri imisi nyine yavuba yes ego wa muntu ukabona wagiye ubona ibintu ukora birakunze abantu babikunze dushima Imana kuko n'abandi byase abandi bakubwira ati jewe nofuma mvuga yuko napfuye ariko nkisigaranye akagufu ko kuvuga urumva kote basi mvuge ko napfuye ego none abantu bibaze batangiye kubaza ati wari umuntu avuga ko yapfuye ariko ari watubariye ego abe hari ibintu mufasha we yareka tuganiriza mu mwanya abantu bakuze kandi vy'ingirakamaro no kuvuga muri societe y'abantu basanzwe badukurikirana watwemerera tukazogaruka kugira ngo muzotuyagire ibijanye n'ingo numvise urugo rwanyu hariho ibintu bikomeyemo mwavyubakishije tuzobiyaga ego hawe kaze kandi ntahe yacu irafasha benshi ego cyane ndabikwemereye mwagize urukundo rudasanzwe uno munsi wawe unyumva gute ufite umukenyezi agutahura nimba neza cyane ko akunda impano yanje ko ugiye batabikunda ntibabikunda ko ndabikora nimba ubona ngo ndabikora imyaka yose abantu baravuze baragize iki kubera ko abitahura ugushigikiye we warashigikiye kugira rero bacu umugani ngo ushigikiwe n'ingo aravuga anje reka cumugana ati ushigikiwe n'umugore akora ivyo ashaka ego bugiye abatariwe cyane ukuri byarahagaze bugiye nkuba byose arakubwira ati ari ubunyene ukuntu kuheba gukinagire hari gihe nkuko imutobiheba kubera ari impano yawe ariko vyotuma n'urugo rumererwa nabi kutaga kuzurihishahisha urabikora winyegeze ukaza gukora sinema ni ukavuga ati filime muzoyipostinga ari uko yaheze azobibona ikiba kibe naje atugwane mugabo ntabimenye ati nakaya nije na murongo iso ya ndongo urumva abamaze kujamo induru jere ndashima Imana mufasha Imana yampaye kandi kukuba ivyo dukora ivyo nkora abishigikiye n'abana bashigikiye burya abafana ba mbere mfise n'abana banje nibo mpora mbona ntaje nkabona nagize n'akantu kuri Facebook nkabona bose bashitse bansanganira ashobanyere gupapa mbe ngo wari isayi uko nyene nibo bafana banje bakuru yego yes urukundo rudasanzwe bikaze rero mu rugo iwawe kumbure yego yes uko byifashe mu rugo ko Abel Ruwaye uriya mukobwa n'amatara yagiye uyu wa mukobwa wa Abel yako aravuga ko bakeneye inkwano yavuga cyane yes izi inkani ziri nkumi ziwe ngahanye abakobwa basa neza
n'abakobwa beza cyane rwose. Yes, turi muri uko Bendo wayo bariko barakira abashitsi baje ko baramutsa. Yes, mukunya ibintu bisa neza n'umunezero udasanzwe mu rugo rwiza, urugo rurongamwe n'umunezero. Yes, n'urugo ubona neza yuko ari urugo rwiza kandi unaneza ko bakirana ubwezi ndetse n'urukundo rudasanzwe. Yes, tuzi kwega byinshi bitandukanye ngahanya muri kino kibanza. Baje kukwandazanya Mwaje gukwande umvise ko baje gugu. Yes, nukunya byifashe umwe bazaniye inkwano ngo uyu unya ngahanya ariko ariga wako ntaraheza amashuri mwana neza ko ari kariga ntaraheza bisaba yuko bazomurindira. Ni sawa umeze neza yego. Ngahanya hari abantu baje ko baramutsa mu rugo bavuga ko banezerewe cyane gose, atariko ngo ntibazamwe na kamwe bano bantu muri gonye murara. Uramutse abakunzi bacu kwanza. Hi, sir, mumeze neza. Yego. Yitwa gute? Ishimwe Alene Khaine. Ishimwe Alene Khaine. Uryumvise muri commentaire aca twandikira arisubire mu ryose atwandikiye muri commentaire. Yego bro, kwera go imfura ya Bendo wayo. Urumva gute ko ufise papa wawe nk'uyu onye akunzwe n'imice itandukanye y'abantu? Niyumva neza, niyumva umunezero, niyumva ingufu. Yego. Ndaryohewe cyane gose. Ndanezerwa kumubona akina ibi bintu nayo basi nyene umunezero ni mwinshi. Yego. Hari video nyinshi ndazimaze kubona ziwe zikagutwenza nawe. Yego. Ni cyo kintu cyamaye gutangaza kuri papa wawe? Akunda gushiramo amakomedi menshi. Ntari igihe uvuga ati papa nawe kumengo ntari seriye none. Muvyumvira ko canke ubuze ati nakazi uko biri kose biza ariko arakora ku byose. Nakazi. Genda vyumvira nk'akazi. Yego. Yego. Yes, mwaronse abashitsi basonze bakunda kandi bakunze papa wanyu biciye muri sinema ziwe. Nawe umaze kureba sinema ziwe ni cyo kintu umaze kwiga mu bikorwa byiwe nawe nyene. Ni cyo kintu umaze kwigira kuri papa wawe. Ushingire naye nk'abandi. Iyo atabari papa wawe ariko uvuga ati wow, Imana ishimwe kuba umuntu naramumenye. Tuhanze amasinema yose akinarigisha. Yego. Kanshi akunda gukina muramaze kubona kanshi akunda gukina akenye mu nyuma gatonga. Yego, yego. Okay, abariko arabwira abandi bantu abantu bari mu bukene kino gihe. Yego. Bashire mushaka bakore kuko imbere yabo Imana ico yabateguriye imbere nawo kizi. Gusa bashizemo ingufu bagakora bazoshika ku cyumutima wabo wifuza. Yego. Wow. Ikintu kirakomeye cyane. Ingena gisiguye urumva yuko hari ubuzima burebure wamwigishije nawe ubwawe. Bwaho wavuye urumva yuko nawe yakomeye avuga uko biri kose. Wamuganiriza abana bawe iyo wajuva mbega urugendo rw'ubuzima bwawe. Ngo babicuruzo kwigisha abana uruvyaro rwawe. Ubuzima nabaye moje barabuze. Kubera ko na cyane ubuzima je nabayemwo ntibunyegeje. Narabushize ahabona mbere kuri bamwe badatahura. Kuko hari abantu tutabishanye nk'ubu nyene. Abangahi Bujumbura umubwiye ngo uvuka acavuga ati man we ntahuzi je mvuka mwirohero. Ugasanga yarahimbiye n'intambuko n'imvugo akumva to kwitwa ruguru. Hari abantu bameze uko. Bimwe nakubwiye abantu b'injyajya bakunda kuba injyajya canke isi babayemo batayitaho ingene imeze je birancanga bakabirwa ivy'isi nyine ntibabitahura. Kuba waravukiye ruguru si icaha. Ico wari mu misi yaheze ico si cyo nakwiye kwibandaga ahubwo urabicuri ubu kuko abantu bose babise aho bavuye bajya bose uzi bakomeye bose uzi wowe uzi n'amaso yawe canke n'ubwenge bwawe bafise iyo bavuye kandi basuzima baciyemo butandukanye bubiki ni benshi babarabayeho n'abariko mu misi imbere bakaba abandi bantu. Rero nk'umuntu ashobora kunyegeza aho yavuye akumengo birasuzugurize ntabakoresha ubwenge neza ahubwo umuntu akagombye kuvuga aho yavuye kugira yigisha abandi. Umuntu atabikora ahubwo akora n'icaha
kuko ari abantu bato bato adashaka kwibaza ko Imana yomuhindura ubuzima, adashaka kubona ko imbere ashobora kuba heza, ugasanga aguma abona yuko ari kwihebura gusa. Kumbe wewe ubuhamya bwawe bwari kumubera inyishu. None utabikoze mva kuba umunyabyaha. Yego. Uri umunyabyaha. Si icaha rero je ndabivuga nkabuko nabaye aho navukiye ubuzima nagiye ndacamwo abana banje bakabumenya sindabinyegeza. Ariko ari abantu baraho usanga nyine ubwenge bwabo bize ikibazo. Utusanga aciye kubwira ngujya ngo kuba avuze ko yakoze ikiboyi ko yigeze guteka ni rofa. Kandi wasanga umuntu ubuzima urimwo uramurenze ariko aracari muri ivyo byaho waciye. Aho waciye ibyo waciyemo akumva ari byo yoguma kwitirira. Tubivuga ku nyungu zo kwigisha abantu. Ni kenshi nigishije abantu wewe ugize intumbero y'ubuzima birakunda. Wiyemeje ti bizova mu ijuru gusa urapfuye. Ukaja byose uzobisabira ku musozi cyangwa uzoja kubisaba dimanche gusa. Mugo ntufate intumbero yo gukora wewe nyene gukora amako mu muzi ugire vision kazi kawe. Kuba umuwayi si bibi, kuba taxi si bibi, kuba umurimi si bibi, kuba icuba cyose si bibi. Ahubwo intumbero yawe ushagira kuki. Nimba ukora ikiboyi ni vyiza, uwo mwanya ico kiboyi kiragutunze nibwo rugero riko. Ariko nimba ukora ikiboyi, kora ikiboyi wiyumvira. Nzotera imbere gute, nzogira restaurant muri kazoza, nzogira ikiniki. Niyo mpamvu umuntu uzobona afise vision aje gukora akazi k'ikiboyi akora amezi 3-5 ejo ukabona yaguze ikinga agiye mwibarabara. Ikinga karikoresha amezi angahe ejo ukabona yagiye ku moto atwara imoto. Udoke guma genda par etape ku ngazi. Ejo ukabona yagiye muri tagisi. Bwacu ukabona ariko aratwara nka V8 atwara umukire canka aje gutora imiduga hanze. Urumva yaragize vision. Ariko ari umuntu vision yiwe avuga ati je nimba nkora kwa Bell nkabona ndaryama nkabona bese wa munazonyirukana ejo. Nkeneye ukabona ivyumviro byo bigarukira kugura umwaba ruguru ari byo cita umwaba. Basanga ja ruguru akagura umwaba umwe naho nyene hazorima yazorima sazuba agaca y'umuntu yagiwe nubwo nyene. Ugasanga vision yiwe araguze sava impene ruguru arayibikije hariya irungutse imwe zibiri. Ariko nubwo yunguka iyo mpene ari imwe kugira izo hari iterambere, hari ubuzima bamwe wasanga iterambere igarukira kugura umwabo 2-3 niki numwo nakandi kantu mugabo ugasanga araro ntogera kandi usanga niwe wizibiriye imigisha. Gusanga ni ya vision ngaho hagufi, ya vision yaho hagufi kubyo usanga iterambere ryawe rizogarukira kukubaka inzu y'amategura no kurongora umukobwa wo kwa Oscar hafi y'Iwanyu kwa Osi rizogarukira ngaho. Urumva hanyuma uce umugumiza ruguru ucuza gukora akazi buri mezi 3 ucuraduga cyangwa buri mezi 6. Nico ni kibazo cyo kurara n'umugore 3 mu mezi 5. Ibyo nyine si terambere. Uzorara n'umugore 3 waduze rimwe mu mezi 5 kuko nuza kusaba uruhusha ariko bataruguha bivanye nuko harakazi kenshi cyane, harakazi kenshi kandi witwa umugabo mugurumva nubwo uri umugabo harimo agahazi ntiwidegemvye muri make uwo bikora ukiri muto rero ntiwidegemvye uje gukora ikiboyi uri umugabo oya wogakora mugabo nakubwiye ni za vision wihaye byiza uhindura vision byiza ugira vision ukava ngaha umuntu mu buzima bwe ni byiza ko ava ku ntambwe aja mu yindi, ava ku isemo uja ku yindi nume hahandi gutera isemo ariko biva kuri vision y'umuntu. Je rero mfise vision ziwanje nimba ndiko ndakina cinema biriko bigenda uku je muri vision narabibona nabona ko azogera igihe nkizegwa ko azogera igihe sinima zanje bakazitora muri RTNB nkagira n'amasezerano narabibona uko narakoresha inguvu nkabona ko bazogera igihe bakanyizera. Rega n'umuntu yizera gukora nayo yizera umunebo. Wowe uzovuga ko uri umukinyi wa sinema uhambaye usanga ukora sinema rimwe mu mwaka kandi ucuhenda abantu ngo uri kuragira professionnel ariko mu mwaka nuzizana uzosanga zisa n'iza Bell vuga ko uri umunebwe reke kubesha abantu gukora professionnel. Je suis umunebwe
Kera ari no mu diaspora ashaka avuga ati aya mu munebwe mu cyongereza sinzi umunebwe bamwita ariko ashatse avuga ati aya mu munebwe Murezi aratukana umurezi uri umuntu kabisa mu Rwanda umurezi wari umuntu nyene wa fake barakunda gutukana kwa murezi rega n'ubundi nuko nyene basi nivyo yako ravuga basi nyene kuri umuntu nyatacho yimariye uri umuntu nyene w'umunebwe icyo bavyita nahora numva babivuga mu Rwanda ngo wesha ngo wa murezi sinzi ko ari voilà tuzogaruka rero tuganirize kuri izo nkuru umva yuko zafashije n'abana bawe uno munsi nabonye nurumva ko bimukomerera akavuga ati wow iyo ndahavye urana ko akunda gukina ibintu yo kakenye mugabo mu nyuma gatunga nawe urumva ko azoba umufam d'affaires azoba afite amafaranga menshi uzoja amafaranga menshi nka papa wawe no ntibigutera ubwoba ca uravyiteze witeze kuba kabisa umu boss lady ni noti yiwe nyinshi kandi sinzobe no mu Burundi bapengana muraba bavyumvise usanga ambamazo zabaramutereta ne navyo wumva umvise ko atazuba mu Burundi navyo narinzi uzo mu Burundi okay twumvise vision ya papa wawe vision ya mbega we niyi nkuko wagiriwe amahirwe yo kugira umuvyeyi yaciye mu bikomeye akiri muto narigeze kumvugiye kumwe dufatanya urugendo duko duca mu gihugu kibaye cy'u Rwanda agenda aravuga inzira zose kabisa nkumengo ni muhi wabo tubwira ingene agenda arasunika amagare ahigira gute ubuzima bubi yabayemwo butangaje ntibigutera ubwoba mbega wewe hama kandi mbega ni giki wigira kubwo ubuzima bwa papa wawe ntabwo babinera ico nigiye ku buzima bwa papa me urabona ko nakuriye mu bintu vyozoye kirazira gusuzugura nimba nje mu buzima bwanje cyo nshaka kuzakora gufasha umuntu n'umutima wanje wose sinzarangwa n'umukire ngo agiziki nzomufasha niba zasavye ndagifise nzokimuha ariko ataco fise nzomubwira ati navyo mfise ariko ugira icizere yuko ivyo ushaka uzobironka yego abantu benshi iyo bagize amahirwe yo kugira abavyeyi bafise amafaranga nko bavuze bati wakuriye mu vyuzuye kandi koko biruzuye kweli iruzuye biraboga ibate bibonwa n'umwana wawe oya mva renda kubwira impamvu ndakubwira impamvu yo kuvuga ivyo bintu ndababwira impamvu yo kuvuga ivyo bintu burya ikintu abantu batazi je na je niko nari ndabizi nkiri umwana akeshi umuvyeyi wawe keshi umubona nk'Imana umubona nk'igitangaza kandi abavyeyi bose bakagombye kubaho uko abana babona nk'ibitangaza abona nk'abantu badasanzwe ati kubera iki nubwo hari ubukene burya si byiza ko umwana abibona wewe pambana ico bita kwitwa umugabo rero ngiki urapambana ku buryo umwana aguma abona umuciri hariya umve rero rero nivyo bica bimutera kumva ngo mujengo turakaze byuzuye kubera iki uri mu gitondo abona umushushu yariye none uraza abantu bagenda kwishuri mu gatondo batariye no umushushu bataronse no umukate bo yagira ubwo buntu ntabigira buri umukate ntabigira buri cayi ntabigira buri kibyama ubwo ntawuzanye bava bankubita mu gitondo bawuze ntiwumva mugabo ari uni nawe aririye umukate bakubita urushi cyangwa bakamunyuza uri kurasaba nibiki ngura gusaba ibiharage ariko rero ntakubeshi bwo nakubwiye kujye jambo avuze ni kwa kuntu umuntu abavyeyi turemwe gutandukanye hari umuvyeyi atiheza gupambana ku buryo umwana atamucisha mwijisho ufu mugendo ukagira ibibazo wewe hari ukabivugana n'abantu mungana mu umwana ntabimenye hari gemba nawe ndiko ndapambana hariya nabuze ibitoro mpambana hariya ujya mwana ntamenya yuko ibitoro je nshobora kubibona babona imodoka gusiguma isoko igenda urumva ama challenge ntayamenya je nimba mvuye ngaha ngiye muri Tanzania ngiye guhiga ubuzima ngiye kurangura utumari burya amacungu angira ubu ntazi ko ndanayagira ariko ntacu ndibuka nagiye nko kurondera ibitoro muri Kongo jewe ariko turava yari uvire gusanga birasi kuna hava hari biyambutiyaje biduga byinshi baza bakugonga bagutuka muringara ku buryo utumva ngo zolo base gutoka igare mu njia wewe urumva
uyu mwana ntavyamenye baguma abona gusa imodoka isohoka akina haja abona twagi nko baca kubwira ati nakuriye muvyuzuye rero ndamushigikiye ivyo avuga biruzuye ne koko ntivyuzuye birahaye jewe nimba no mfise n'akadeni kibikorwa ndiho ndakora ku nzu umwana ntaca amenya yuko mfise ideni nega shamba to yoreka ko yashikiye mu bibazo ariko niyo ntego abavyeyi bose bakagombye kugira umwana ntegere abona iyo sheki gerageze umwana ico akeneye akironke nuko no bivuga ariko urumva onya nigihe wagiriye umuvyeyi akabironka kuko sabari n'abari bo bose barira hama bakabironka bwa rururira nabwo agacarira gusumba hariho umwana arira akaca bironka nkuko uwunya kuyu wawe arira akabironka ariko arundi arira ahubwo akacarira gose akakubitwa kugira ngo yongereze kurira nivyo ari gusanga bigorana araba bibura kandi nyene niko isi imeze abantu ntibangana si je nabikoze bazobibaza Imana kuko bavuga ko Imana yo yaremye byose niyo yaremye abakene n'abatunze n'aboroheje n'abagize iki civyo ntibazobimbaza none sije naremye isi sije naremye ibibazo twabisanze huko abantu bamwe baba huko abandi uko abandi moyenne abandi je barigenja no mwirabanye nanye nkaraba nk'umuntu je nyene nkagira nagahinda kandi atari je namuzanye kandi wamuzanye yabiretse none wabajya bose utako mwirabanye baza ko Imana rero uyirusha kubona abizi irabazi pe none wera ariko urazana agahinda kurenza umuntu araba hose icarimwe yabiretse kujye kubera byose ari inyigisho rero bijya byose ni inyigisho kubona ubyuruta kubona abakuruta kubona byose uvyigireko niyo mpamvu ibireka burya rero ntuzogire ngo Imana ngo iranka ko ugira ikibazo Imana iranka ko woburara burare kugira ejo nuronka bizokubera inyigisho cyangwa bizokubera nawe ugira abandi none ugumye byose ari sawa Imana uyivuga ryari usanga wayibagiye niyo mpamvu n'uya muntu ameze kujya Kenya hari gihejo ari wazo bari karakoresha abarundi nk'igihumbi ariko bwa buzima rimwe nibwo buzomutera kuvuga Imana icarico azovuga ati Imana yarigeze ko nkorera ibi narasaba nari mbaye huku Imana irankorera ibi yego wowe ntuzirigo wigi imihari uko abantu bakenye bateza kuba Imana yabazanye ngo babe urakoze cyane urakoze kwisigura cyane kuva umukobwa wawe yaravuze oya ibanga je mparutse kumugura telefone no kumbwira ahubwo renge na oya ejo twavyanse kumakare arashaka ko si mu diaspora avuga oya ntikutebiza ngo je sinzoba mu Burundi oya afise vision nabana bangaho ushobora gusanga muhira bari ku mashini bisigura ko kumbure ariko aragira revision ariko ariga canke bari muri weekend ariko arabaga sinema kumbure yahejeje kuyiga ntumva yuko ari umwana afise vision abi none vision no kuba hanze gusa mu Burundi none ntibahaba ariko no kuja hanze nawe ni vision ntabwo bazo zaraja hanze kurangura basi kubera iki wavuze yuko ukeneye n'imiburi umukwe yambaye ikoti ry'umuriyoni none bi Burundi nta makoti y'umuriyoni bambaye ari abatori gura be nta koti y'umuriyoni wo kwambara hari igihe Franike ya koti wabonye nambara inje ya muri no muri president nazi kuzanga ngira ngo ko ari uji bwawe no jemba hanze wewe wakoze kera jemba muri Amerika wewe nuko wakoze kera cyane oya nunga hari abantu barenze gose abasore barenze bafite inoti barahari ndetse ko ngira yumvirije ngira yaranyivye muri namupostinze kuri Facebook araje mu commentaire ari abantu benshi ari n'abansanganye imboga simundi muri Amerika ndagusabye umwana mume oya kumbe wa mwana abona ari byo oya ushobora gusanga rero izo vision atari zafise ahubwo reka rero tuzumvirize oya ni muwazi impamvu reka twumve kumuri usanga afise vision oui urasenga nta isenga kamera dusengere inarugo dusengere ndagushimiye kurinda kwawe kwabanye natwe databuja nyagora ku ngoma watuyinzura turagira waturindiriye abashitsi mwami wanje babarinzi iyo bari bose barateraterana bashika hano iryo nishima nyagora ku ngoma uhabwe icyubahiro
none rero mwami wanje turarose kuri bike dufite ndakwinyize ngo byeze umugisha kora mu mvumo bisiyanduye hezagira nabo bagiye kubyihereza beze batunganye mu izina rya Yesu Kristo amen. Kandi Imana imbabarire nanyoye utarasenga yewe arukuntu namenye ibyo ari nashitse nanyoye jebre Imana imbabarire gusa nari koze murakoze cyane twibwirire natubwire ufise vision nininya kumure ushaka gushika kure uno musi nibihe bintu ubona bivanye n'igihe ugezemwo nivyo wabonye kumbura ko ari amareresi urabaya papa wawe akagufasha ukamenya ati kumbura umuntu avuye hasi agashika kure bizavuye hasi ku busa arashobora gutera imbere yavuye ku busa nikiye kintu canke n'izihe vision ufise zotuma wumva ushaka gushika kure vision ufise uko mbona umuryango wacu metse je muri je amashuri ndiko ndiga ntivamo yuko nashobora no kwiyamarira kwiga mu bindi bihugu wumvise gamuvye aragiye kabisa nja kwiga mu bindi bihugu niga amashuri kuko je mu buzima bwanjye sinshaka kumarira amashuri no mu Burundi. Okay. Icyo ngira ikibazo nazo muri commentaire abashagira ikibazo kumbe hari bamwe cyangwa batangura kuvuga umukobwa arishima agize gute hari macha yumvira nko ko wishima nshaka kumara amashuri mu Burundi tweko twayamariye ngaha udusumba igiki oya sukwishima ushaka kuziga iki ushaka gushika kuki donc muri kazoza ka ushaka kwibonera umuntu ameze gute cyangwa umudamu ameze gute cyangwa umukobwa ameze gute Jecho shaka kwigira paramedical muganga hama ubwo buganga shaka kuzobwiga ngeze universite mu buzima bwanje nina umudamu n'umudamu umutima mwiza nko abavyeyi banje bameze ko nanje nahangeze ndafise umutima mwiza ndafise umutima wawe ashobora vyibushe kabisa ko yera nako afise umutima mwiza nzogira n'umutima wo gufasha abatishoboye kuko ndavyifuza nawe wow baragukomeye amashi gute wagize umutima wo kumva ko ufasha abatishoboye abantu bari mu buzima bubi mugena ubwo buzima butabwuzi ngaho banyuma mwari mu buzima bubi twe tutamenye kumbure hari gihe mwararubusa twe ntitubimenye none ko tubona ibintu banyu byuzuye gasha oya sikuvuga uko biterwa n'umutima w'umuntu urashobora kurengana mw'ibarabara ukabona umwana kandi uwo mwana akagutera ikigongo ari wewe urafise amahera mu ishakoshi urafise 5,000 ariko niwe wimvira gukuramo 1,000 ngo muhe nyabona uwo mwana kuramo 1,000 mwa 5,000 ariko usanga kuvyariye ayandi menshi ayo utari witeze niyo mpamvu rero sishatse kubivuga nk'uko ngo nawe ngo ucugenda utange ngo kugira uronke iki oya umutima wawe wonyene uzokugobera niba uzobitanga kugira kuko wumvise yuko naka abitanga gusa naka abitanga kubw'umutima wiwe ubikonze kandi umutima wiwe ubishaka ariko uzobitanga kugira wironkere ico ushaka kuko arashaka kukubwira ati jewe amahera nayakuye mwibi nagize uku nawe ukacuja kuvyirukamwo utazi ingene yabigenjeje niyo mpamvu rero jewe umutima wanje kuva nkiri muto namye nipfuza gufasha abantu kuko sishaka kurengana mw'ibarabara nafashije umuntu na papa wanje nama ndabimubona ko vraiment turi mu modoka arafasha abantu zibaba chenza nguma ngaruka kabisa oya zirabaza abajya bose barazi kuvuga ego oya ariko ari kavuga kumenga ari karagukora ku mutima apana bisaboni baza ko atari jenye naye karakora ku mutima twese turi kumwe ndibatse ego vraiment bon en tout cas bon mutima wanyu bon oya no muri commentaire baraza kutubwira koko imfura ya Berika gukora ku mutima uri kura dukurikira jewe nkukurikira nkora ku mutima en fait numva ari kavuga ibintu by'ubwenge by'abantu mengo
barakuze cyane babonye nanjye ubuzima sinzi ko yakuze gutyo kubyo kuko n'ijwi je numva ryahindutse umenga ngo ijwi ry'umuntu akuze n'iryo jwe mama yabaye seriye je numva ijwi yabaye seriye cyo mu kiganiro nyene gufasha nyene gufasha bene bacu afise pronunciation nziza nk'iy'abazungu uramwumva yavuze ko adashaka kuba mu Burundi yego oya ijwi ryakuze cyane nk'uko imera rwaye grippe oya kuri kurondera kuri wewe yego abe uba wakira gute iyo ibintu ukora bidafasha abantu bo hanze gusa ahubwo bize bagafasha n'abana bawe wibyariye koko kuko bakunda kuvuga ngo ari bakozi b'Imana bavyara abana b'ibirara wasanga umuvyeyi n'umwana mwiza basagira urwana basagura urumbo kabisa ruteye ubwoba ariko urumva ko afite umutima wo kuzofasha abantu banaho nikora abantu batishoboye uba wiyumva gute ufite umwana nk'uyo onye hama kandi abana bawe bafashwa n'ivyo ukora bisanzwe ndumva yuko afise intumbero nziza yo n'intumbero nziza zo gutuma agira umugisha mu isi kuko Imana irahezagira irakunda abantu bameze gutyo bafite umutima wo gukundana Imana irabakunda cyane nkuko yavuze ati je muramfasha je ndafasha ariko sinkunda kuvuga iryo system yo kuvuga kugira ngo yo gufasha kugira mu mbone numva umengo sindayikunda cyane kuko igikuru nuko mbafashije hama rero ikindi naco kuba afise abana ivyo nkora babinezererwa numva yuko nta gidasanzwe kirimo kuko sinoza gukora ibintu abana badanezererwa n'abandiro we nimba nokora ibintu ntashe bagaca bambwira ati pere webre muri kirofa kwe nka bijya bintu urimo n'ibikisha aho rero n'umugano wuhebe iyo ntezo gukora ibintu abafana banje banza kunezereza biwanje abandi bagakuriki biraryoshije ko ibintu nkora babishiye kindi baza ko ejo ryari naratashe umuntu akaya gatoya urabona yabuze telefone umuntu akaraje gatwenga urabona gatwenga neza urabona ko gasa n'agashire cyane gose akazanira ngo papa gwena ngo nawe ariko arakwere yawe anyereka iki gakomedi ibintu nagize nabonye nashize kuri Facebook byamutangaje mugo ukabona araryohewe umuryango uraryohewe ibyo bica bima courage kuko burya n'ubundi ibintu dukora nta ushimwa na bose ibintu dukora ntibikundwa na bose ariko nimiburi umugerageza ure unezereza abo mu nzu yawe nk'ubujambo ry'Imana bivuga ati dube bose ariko na cyane cyane abo mu nzu Imana rero ahantu hambere mbanza kunezereza ni mu rugi wawe abandi baza mu nyuma yego yes urakoze cyane yes reka tugire rero ku bandi bana batonya kumbure twumvise abantu bashaka ko tuzomugarukana kugira ngo atuganirize ibintu by'ubwenge muraza kutubwira muri commentaire mwumvise ko ni muto ariko si gito afite ivyumviro vyiza ivyumviro by'abantu bakuze abantu mushaka muri commentaire muraza kutubwira kugira ngo tuza yiteguye neza yateguye n'amajambo y'ubwenge atandukanye ni sawa meze neza witwa gute akeze k'Imana ari Carmel mutabazi ni abanyamugi wiga mu kangahe Wiga 7e usimaki ngahe wewe 13 wiga mu yindwi waciye ubwenge uri mwana wa kangahe akabiri murakurikirana navyumvise ko aciye ubwenge okay uyumva gute ko ufise papa bameze nkuko on ndanezerewe kubyo kora byose urubona ugatunga ukavuga ati shamuzehe nawe nyine kweri zararutse okay nawe witwa nde igira neza kandi usa n'abashino biraboneka n'amaso namenye waragurishije ufite imyaka ingahe 9 ans avuga n'igifaransa abe nduse agafaransa wagakuye avuga n'igifaransa mu kangahe biga mu gatatu ufite 9 ans papa wawe urumubona gute urabona amakomedi yiwe cyangwa amavideo yiwe iki kintu kiri gutwenza amafilme yiwe sawa urakoze cyane rero ni sawa nawe umeze neza niko muciye mugabanya akajwi none muciye mugabanya akajwi reka tuvuge neza Abel ndi wawe n'umuntu ameze gute kuri wewe
umuntu mwiza ameze neza. Ni cyo kintu wamwigiye ko wewe? Icyo namwigiyeko ni ko afasha abantu. Akantu ko gufasha kagarutse cyane. Yego. Mani sawa? Nukuri ni sawa ndashima mwami. Yego. Hangije kubona umunsi n'iyitariki. Yego. Twatemwe twasozera umwaka. Yego. Ndashimiye umwami n'ukuri yareze Abeli wanje. Kamurera neza kifata neza. Raba ibintu byose n'ukuntu umwami yabikoze mugabo wiwe. Yego. N'umwami abikora. Hangije kubona umunsi nawe akamuje kubona umunsi. Yego. Nuko isi nakagushima no gukenguruka. Umwana wanje Abeli amenye ubwenge burengeje. Yego. Amenye ubwenge burengeje n'ukuri. Ahubwo uratangara. Nama nabibonye nyene. Nama nabibonye nkatangara. Yego. Mu bana banje bose. Ararengeje mu kumenya ubwenge. Kandi n'amashuri yize ngo amara. Oya. Wapi. Ariko urabona ibyakora birarengeje. Byagenze gutyo kugira akamara amashuri. Byagenze gutyo kutamara amashuri rero biravana. Hari umwana ashobora kubandanya amashuri. N'umwana adashaka kuyabandanya. Kandi burya Imana itanga kwinshi. Umwana ashobora kwiga ariko niyo yoyamara ntagira ikintu. None nabayeho neza kandi atayamaze. Yego. Kuba n'ubwenge Imana iba yaguhaye kandi abukoresha. Yarabukoresheje neza. Abayeho neza. Kezi babanye neza. Ibibondo byiwe nuko. Nanjye rabo ko ntafashe neza. Ego. Uba wiyumva gute iyo umuhungu wawe afise igikundiro akundwa n'abantu benshi yashitse Bujumbura kumbura atabantu bamuzi ariko n'umusazwi n'abantu isinzi? Ariko unya abantu bamuzi ni benshi cyane rwose. Kandi afise igikundiro kandi cyo gukunda n'abantu. Ukunda abantu. Wakora iciza ukagisanga imbere. Wakora iki ukagisanga imbere. Uwabandanya akora iciza cyose akora iciza. Nukuri Imana ihafi icyubahiro cyane. Yandereye neza umwana we akaba afise igikundiro nk'icyo. Ibandanye mwongere umugisha mwinshi. Ego. Abeli kibira kabanga rero. Ubu tubona Abeli akundana n'abantu, ari umuntu yugurutse, afasha abantu shamushinga nayo ko afasha akundana. Koko nibaza ko atamunume bamenyanye, atamuzi ko uwo mutima. Yakuze ari umwana ameze gute muhira? Umwana n'ukuri muhira. Imuhira yakuze nyene yarabaye ngaho. Umwana papa wiwe arigira mu yandi maparovesi mu Burundi. Agiye ashobora kumujana. Nsigarana n'abandi bana. Amujanye. Uwo mwana wanje nawe amujanye. Yaciye amenye ubwenge kuja ngo hanze mu Rwanda. Ndabyumva uko nanje ndi muhira. Byumvise uko ngo yajabuke hanze. Yego. Aje hanze kuko narabimenye. Yagiye araza atukubitira ko muhira. Werega mama ujya sinkiba kwa papa. Yego. Nibe ngonza ndigira mu Rwanda ngo nongera ngaruka. Yego. Nukuri yahabwa akazara gatura. Hanyuma rero yanduka arayizi ino ubufasha Bujumbura. Ibintu byagiye bigenda uko urabona ko yungutse mu Nyarwanda. Imana ikora byiza gusa. Yungutse mu Nyarwanda hanze. Yego. Yatamuzanye. Nyarwanda ameze neza. Yego. Urabona ko ufite umukazana mwiza. Urasa neza sha. Yego. Yego. Nukuri Imana. Yego. Yego. Ikora byiza kuri Abeli. Yo. Mu
nukuragana twaraje kubukwe bwiwa Ego. Ego. wazabereye Rwanda Ego. isawa Ego. Ego. Ehe. narashimiye umwami n'ukuri Ego. Ego. Ganamu yari kwasi nagoma ngira mwana wanje Ego. umugabo wanje yajanye iyo onye mu kirondoga yemwe akamwambura abandi bene wa jenza urangare bizovamo mune nayo byavuyemo yaraciye ubwenge yigira mu Rwanda iyo mu Rwanda yasinze rero ukuntu byabaye twewe yabayeho mu Rwanda nkaho ntabyonzi nibereye no mu Burundi n'amakuru wari ufise Ego. kandi na papa rero ntabyo yamenye yarimenye ubwenge arija mu kiranga Ego. Ana ko Imana yabikoze no bibandanye bikora ibandanye ikora Ego. Uyumva gute ni vyiza no kuri ufise abuzukuru beza eherabe yumva ibiro byinshi Ego. umwana wanje yanzanye ngwaye mama uzoba ngaha aho mbaye noneho rero nibera kwabera afise bene wabo benshi kandi bari no mu gisagara ariko rero niwe yashimye kuntunga ibera ngaha rero guma mu rugo rw'Imana we guma mu rugo rw'Imana we yagusiga barize gusanga we Ego. Ego. none nibereye aha Ego. umwami wanje azonsanga aha Ego. twandaye dusenga uhoraho rero namwe bashitsi bandi bandanye bahezagira cyane mu uwo mutima Imana ishimwe cyane muhezagirwe mugwe neza bagubwe neza mugwe neza hanyuma rero mwami yabigomba rero hamuhagurukira muze gutaha amahoro muze gushika amahoro nukuri muragize neza umwami nahabishika amen mama murakoze cyane kumva yuko inkuru burya be turabonye aho yazikuye yasha turamaze kubibona burya rero aha yasha yego reka tugaruke ngaha gatonya imbere ko tuza gusozera oya katuba tugire kwa munyarwanda kazi hano ngumiriza hano munyarwanda kazi karibu cyane rero kandi ubugira kandi oya byavure wiyumva gute nyoko bukwe agusize amavuta ninde okay wisanze mu rugo iwabo n'umugabo baragukunze cyane gose uyumva gute iyo ufise okay mama wawe oya nyoko bukwe oya uyumva gute ufise nyoko bukwe gukunda nkuko onye wakanyamuneza nkako onye akaba yarakuyumvise uraze Frank uraze impamvu uvuze ngo mama we wanje uyu ahantu hose tuba turi kumwe turi kumwe tugendana cyangwa turi ngaha nta muntu n'umwe abona ko ari mawe ni mama we wanje niyo mpamvu mvuga uko no kumuhamagara je simvuga ngo bibi ntabukwe oya mvuga ati mama ni sawa ngo hano nkubwire iki rero jewe nararyohewe cyane gushika mu muryango bankunda kuko jewe nari narabisavye Imana ariko nubwo byashitse nari narasavye Imana ni Mana cyenda musegiye kubaka bwanje yego uzumfashe benshi narabona hirya no hino mu kibano ukuntu ingo zibayeho ndavuga ati Mana uzumfashe nibonere mabukwe duhuza ashe Imana nayo ico bigenza uko nyine uwo rero turi kumwe kabisa ni igikunda gitoya natwimereye uko mubarabara muhira nabiryoshe naranezewe cyane rero no kuba umuryango umeze neza unyishimira turakundanye n'abo bose yavuze bari hirya no hino duhuye twese
ntiwotahura ukuntu tuba tubaye yego nukuri biraryoshe cyane. Wow, umugisha udasanzwe. Hari abantu batagirirwa amahirwe yo kugira ba nyirabukwe babakunda muri ubwo buryo, babiyumvamwo muri ubwo buryo, batera inkuru biyugurana hagati yabo. Aho kandi wowe n'umugisha wa Ronse amakandi urumva yuko Abedi n'umuntu mwahuriye imahanga ariko uramugira icizere akuzana mu Burundi kuko ari witeze kuzoronka umuryango mwiza. Wari witeze kuzoronka umuryango mwiza nk'uko kwara narabisabye none rege cyo dusabye tukizera kirakunda. Upfa kwizera gusa. Tuyaje kandi wayoreye nduwa mama we twabonye inkuru zawe hazikuye kabisa. Yego asha n'umusani yego isase ngo riva ku cuma asha isase riva ku cuma n'umuntu ava ku muntu. Rero uyu mumere wanje urabona nyine ko ari umusani. Nibaza uko yanyonkeje mu ibere ibintu by'ubusani sa je nibaza ko ibere nose ryarimo vitamine do busani canke ryarimo vitamine do filime. Yego vitamine do kuririmba n'ivyo donc ibi burya vitamine do morale vitamine do morale ibintu umwana uzorabe ufise na mere wawe anywa gacupa harige bigukurikirana ku buryo usanga uri kiborego kagerageza no kuziheba bikanga byavuye he kuvura imunda kuva wose ibere sisawa. Keshi rero burya umuvyeyi uramutora bivanye no kujya ku nyene mwabanye mu mwana. Rero je no bwa ko nose ibere rya vitamine do usanga vitamine do morale na filime, vitamine do kuririmba, vitamine do morale, vitamine do kwirekura. Ko je tansinga ngi yego mfurama yego. Yes, abe mu gusozera kumbure hari byinshi twozoyaga ariko kandi tubega mu gendo cyo hanyuma twicaye tumeze neza kandi twabateguje kugira ngo dusange hariho ibintu bimeze neza. Ahubwo na jewe vuba Imana ishoboje ndifuza kugarukana ibintu naho ngira asangira n'abanyamakuru asangira n'abapromoter kandi nyine uberuka kera ndavyibuka mu Carama nyuma nkuko babivuze ko nararozwe ngira n'ubwenge buragenda bwo kubikora ariko ubwenge bwagarutse nibutse ko narabikora. Nibutse ko narandabikora rero muri uyu mwaka dutanguye ukazumva ndagoye akayambitation tiduhurire ahantu hamwe ntuze kukayaga ntuzogotwe kubera kwaza harimo ibintu by'imirire. Urabizi ko oya nubwo tubabiri mwabizi ko ntigeze ngo twa n'umunsi warimo nako ni inshuti yacu ni umuntu umwana mwiza urabizi. Ni umunyamakuru ikintu cambere ndagushime ubwo ijambo ry'Imana burya si byiza gushima umuntu atakiriho. Abantu benshi bakunda gushima umuntu atakiriho. Jewe ikintu nabonye wewe nuko muri abana beza murakoze cyane kandi ntimugira ibintu byo kuvangura. Hari abantu bakunda kuvangura ugasanga umuntu n'umunyamakuru ariko muri we nawe harimo yuko yo kumanura harimo yuko yo kuzimya. Ega niyo mpamvu usanga atisanzura kuvuga ivy'iwawe atisanzura akabaye gukiganiro atisanzura kubera ko arifuza kuzima. Ariko wewe ibyo ntajya nakubonye ko umutima mwiza. Murakoze cyane. Rero nubwo yuko nka G5 Production Company hamwe na African TVs turi abavandimwe turabavukanye kandi urukundo rwacu nibaza ko kuva urugendo rugitangura rwacu nibaza ko uri mu baterereye cyane gose uravyibuka neza tujya mu Rwanda. Ikindi no kwemerera ahubwo muzogirege mubwire tugendane tuje Tanzania naho muhabone. Ni byiza ko nka TV muzamurambuka tujane mu rugendo imodoka ibihari tujane mu rugendo tugire hariya mba ndi gukura ibintu mu buryo nkora ngira byo kwigisha n'abandi bantu by'ubuzima. Ndakwemere ntuzogira ikibazo cy'ingene ujya ingene kama oya byo ndabizi komera mutaha bizofasha abandi. Umuntu rero umunyamakuru w'umwana mwiza tubana neza nibaza umuntu uzongera kwitse ati passport irahari cyane se passport yani passport yari se passport yaraheze umwaka uraheze ureze passport irahari uzombarira ati ndayifise tuzogire gwa rugendo hama tugende ega kanyoni katagurutse kamenya tuje dutembera ikinyamakuru cacu kigire kure. Ushobora kugira hariya uri Tanzania ugasanga uragize ama content nibuze giswahili mbako nimbuze ndakizo ya giswahili mwami urana muri Tanzania nageze ufisha imodoka none urabona ko abanyabuyenzi bigira abaswahili ni nkuru yabaye burya bahenda mwebwe abarundi mwabantu naco bazi bahenda mwebwe noneho ujya mu Tanzania
akambwira ukuntu bakora imodoka bowe ni mu Vyongereza gusa. Yani arambwira yari yagize ikibazo ca gasket. Yakivuga gutyo gasket. Ariko rero kubera gwa mu Congereza bimwe na bimwe je narayimenye ko yaguma ariho nari mugi ibintu bimwe na bimwe byaza birapfa akambaza acambwira mbaze umufundi wanje ari Burundi tuvugane aje n'amaudio ndagerageza kumubwira muvugane n'uyu muntu Giswahili mani Giswahili aliongee ndio ndashaka itwenge wewe unamwambie ahangalie kule kwenye moteri kule kuna nani moteri nawe ntavyo baza kumva ko bavuga Icongereza uwo Mutanzania aje nkimuhayumviriza nini anasema hivi anasemaje hivi rugaga nene kama uyende tugiye kuvuga Giswahili ntabanzi ngo barakizi kumbe cha Giswahili ni Kiswarundi bese n'abaswarundi ni Kiswarundi bajya bajamara w'igiswahili bavuga ati iba kwe buya kandi ntumbwiye ndagisubire mu cyo barabavuga kiza yo nambutse hajya igeze mutazana nambutse ko wero reba nakiraza ndiko ndakivuga n'abatanzania bambwa eti jamani munao jamani wewe huko Murundi wewe unaonekana wewe ni Mtanzania au wewe unadanganya bwana wewe zungumuza wewe njuti sinizi Icongereza sinizi Gifaransa nanigo ni rurimi nyafrika ibatse nabandiko ndaja mu yihese kare ahubwo vuba uzosanga ndavuga ngo inchu ancha kana muri vision fisi sishaka kugarukira umvise nawe rero vision yako atariyo nga ayaje kumwe n'umukobwa wawe mwe muradohe muri business vision yanje fisi si uguma aha byashara ilifo ko naguka ngaja kure agira kure azotubwira kandi vraiment mama arabizi nibyo vuga ngo sinizi mana yampaye undi bwenge ko nimba ngiye nigeze kuja Nairobi nigeze kujayo aeroport yaho rero nibaza mvuze Igiswahili iti n'ururimi rwabo kumbe udukobwa dukora kuri aeroport ajya Nairobi turiyemera tuvuga Ivyongereza gusa acha kubito narari ico biti Congereza nkaza ndavuga mana nakaka nibanyiza muri kwa kwezi ka develope imani yarakadevelopa masanga ndabivuze kandi ndarenganye abe mu gusozera igano cyacu jambo rimwe ku bakunzi bawe abashoboye kugira amahirwe yo gushika hano onya kumbure haje bakenya ariko nibaza ko mu miteguro bari benshi cyane gose aho kandi hano abantu benshi kumbure batigize babimenya ariko basanzwe bagukunda mu ntisho batabivuga je ndavuga ijambo rimwe ariko nubwo mvuga nimba telefone yawe itarazima tubaniga mu ijambo kuko nitwabahaye ijambo kandi arabashitsi bo nga ifuze ko burya twayagiye hanze cyane bakeneye menye nabo numva kabavamo rero no kuvuga ijambo no vuga nuko ndabashimiye cyane kuntu banyumviriye ko ndibuka umwe hajya kandi nawe n'umupromota arapostinga ibintu kuri Facebook rero nigeze kubona muri groupe ya WhatsApp mvise bonaranditse akantu karaho kavuga ngo niba ngo hagira abantu basangwe ni mbogisi ngo bavuyemwo ngo abere ngo nanera nabonye yanditse Jeshi ndaze imbogisi man ushaka kunyicisha wewe wavuga ikintu ngo mugire ngo akantu je ngo sinarimo ndaretse ni mu bitegura ivyo kunyica hanje nzosenya Imana iyo migambi yanyu isambure mu izina rya Yego yes kumbe rero imigambi bapanga yariyo kuza kundaba rero ndabashimiye kwa mwari ko murampangira imigambi myiza yo kuza kundaba ndabashimira abashoboye kuza bataje nabo mugo babishaka ariko byaguranye ariko igikuru nuko babishaka mukaba mubaye abantu bakabiri mu nkore ibi bintu kuvuga muri abantu badasanzwe kwandika muri agenda muri ati urumva rero numero E yabaje numero D mwe muri numero D mushoboye kuza kunda urumva muri abadasanzwe yego nuko sinobicisha amajambo reka dusozerere kumbure kuri umwe hama kandi atubwire kugira ngo asozere ashima kumbure n'abandi umugabo rero uhaye ijambo ndamuvuga ikaka uwo mujama uvuza uhaye ijambo c'est la ingénieur Elike ingénieur n'umubatsi iyi nzu ikabagwako baronderuye bazo yarayigize doze mbi n'umubatsi
hariho arafise uruhara rwinshi muri ibi bintu. Aya matara yose yesta yuko nk'Imana idufashije muri kazoza musanga hano hari ico bita Gypsum harfu yayindi uhindura amatara ukavuga ati kubera ibyo yaje yirabura cana nawe agira inzobe basabone ko bisagira neza ugaca uhindura hajya ku gace yego cyangwa ukavuga ati reka dusubire duhindure haza akantu gasa na jaune canke rouge nujya nawe ase na rouge kaci aya matara nivyo azokora ubona tumaze kwesta rero n'umu engineer mwiza cyane abikora neza yagiye adukora ibintu byinshi niyo mpamvu ushatse kumuvuga ko mbonye umuhaye ijambo kandi nkanda mushimiye kuba nawe yabonye yashoboye kuzana nabano bantu. Urakoze cyane. Yego. Yes, ijambo rimwe kuri mwebwe mwashoboye gushika hano onye ariko kandi hari n'abenshi batashoboye gushika hano onye. Ijambo rimwe niri bega kintu gikuru kuri ya bendo wawe. Tubanze dushimira Imana yoyo yakunze kutura muri kino kibanza. Ibintu byateguye igihe kirekire hari ababivuyemo. Hari no urumva twe byakunze tubaba muri kino kibanza. Yego. Twebwe rero intumbero nyamukuru ni ibintu nyamukuru byatuzaye n'ibintu bitatu. Kiretse ko Jaberi ndi umwe bagirirwa amahirwe nka murongo iyo ndamukeneye hari n'abandi bamubona ku marezo social bakiyumvira ati mbega Aberi ni giki urumva bamubona muri film ariko ntibari bwabone Aberi live urumva baganire live. Rero abo bose bagumye bafise amatsiko bagati turakeneye kumubona. Yego. Ndababwira ati jewe nta kibazo nzobagirija feriwe kandi ribaza so umwana mubi kuko nzango ndamuzi mu buzima busanzwe ntatagiye kirekire turagenda nayo kwa Aberi ihe gito tugenda yenda muzi nk'umuntu mwiza aca bugufi yitaba uwo ari we wese amukeneye. Yego. Rero turaja hamwe mwaba bose nta numwe tuzinanye gitangaje rero nta numwe tuzinanye twahujwe na groupe mwagati genda umufana wiwe ubundi akazana ubundi azafa n'ibikorwa byiwe uyu munsi natwe go gacu nituridondorana tumenyane twahuye nk'abafanzi twahuriye nk'abafana biwe ari nabandi batashoboye gushika hano ariko nabo nyine bakunda ibikorwa byiwe bavuze ati genda mudushikireyo muturamukirize umuryango mubwira ati turagukunda. Rero twaje rero nk'abantu bakunda ibikorwa byiwiwe n'umuntu atunezereza cyane kenshi ku marezo social gasanga je no mwitwa ni nk'urumva umuti wa stress ni anti stress. Hari gihe uri muri stress ukaraba filime yo ukabona film kumva ko twenze nimwe yavuga ati ofete yahijambo yavuze ngo kugira utegure kazoza keza wibanza kuri kahisi kabi ivyo bica biguhinga uvuye gukora cyane kugira ngo ushike kure heza hashoboka. Rero kwizina ry'abafana twaje hano kugira ngo daboro tumubwire ati turagukunda apana bya bindi tuzohengera nko kabaza mube mushimira umuntu akihari apana guhengera yamaze gupfa ngo yari umuntu wacu ngo twamukunda bimubwire ubigwaye ngombwa agenda umusange muhira mugati twe tuje kubera kibikoba byiza ukora n'umutima mwiza ugenda ugaragaza ivyo bavuze sububeshije ndagirwa amahirwe yo kugenda nawe Aberi n'umuntu afasha cyane afasha cyane kandi akabikorana umutima w'urukundo apana wa mutima w'ubujyaje ariko abantu bakora kuri ibintu babone ariko birivanga ukuboko kw'iburyo gukoze kubafu ni kubimenye ari mu bantu bafasha abantu benshi kandi bitagaragara ku marezo social ivyo bimenya abantu bashaka kugendana nawe na je ndi mubo yafashije. Yego je ndabyishimira. Yego. Rero kuko je ndavuga kimwe yafashije jewe nsanzwe ndi umwubatsi mugire nsanzwe ndi umwubatsi birasaba nibikorwa dukora yuko bishika kure yarigeze kunkora ama post ashika 2 je nasho kuronka afite abari twamenyanye je ntaravyibuha umuto cyane umuntu muto cyane kandi ntasukusa mugihe yabishiramo uruhara umva igikorwa kinini yankoreye abati nta muntu ashobora kuba afise ubwenge nk'ubu akora ibintu byiza nk'uko ugasusanga asuko nta sokaronka kuko arakurikiranwa cyane n'abantu bo hanze amaze kumpostinga kabije narosoma abantu batari bake banyizera mu Bufaransa hehe urumva ubakira. Yego hama na Berube ndi mu bantu batsindiye isoko yo kubakira Berube kandi bivuye igihe yagira lancement officiel ya filime Impano yarafashe umwanya arambiriza imbere ariko hariho abantu bakurikiranye bijya bigana bakiramamagara ati yurinze ushingirwe intahe na Aberi bambwiye uko nyene byumvikana kuri umwana mwiza nta muntu bashobora gucisha kuri rezo social ari njyanye byumvikana wewe ingo twebwe nk'abakozi ba Berube turaguhaye isoko kubera ko twarakubonye hishi na hishi abera kuvuga. Rero narashobora gutsindira abantu 4 abakozi ba Berube ndabo bakira amazu aka kabiri rero ubona urumva birafise yo byangiye. Yes.
urumva mu kazi ndamufata nka papa urumva yarankoreye ikintu gikomeye cyane kandi ababose aba mama nyene barabizi jewe ndafata gukora nabe nyene ndi umuntu nyene akiri hasi ku musa wigire ndashima n'ibindi rero yagiye anyigisha bimwe arambwira ati wowe muhungu byawe ni kwiye guherera aho yambwiye ingene yagira ashika ku buziranje aranshingiye intahe ambwira ati je nagura udupasera hana hariya na hariya kugira ngo ure mu gihosha no bakinzu nziza nkiyi ati nyuma yo gukora project yagutse nkiyi nagurishije udupasera nka dutatu nari naraguze tinarashira imitahe mu maparasera aba ndakamurahuyeko mu minsi za nanje rero ndibaza nzohamagara reka bashimire cyane rero kwamagiza kigoro ko kuza kumuraba umuntu musanze mukunda gose ego hama igikurikira rero tugiye kuvyerekeye ino groupe turi kumwe rero twaje nk'abantu baje kuramutsa Abel cyane cyane ikintu cyatuzanye burya umugabo ntashaka gukora ibikorwa nk'ibi adashigikiwe n'umudamu muri rusange iyo akora ibintu umudamu atagushigikiye mu mugambi w'iterambere ntagushika twebwe rero twariyumvira ati nta kintu na kimwe turi bujane kwa Abel adafise twarahize ikintu turi buzane turabura bati ntacyo kuzima dufite umutima w'urukundo tuzogera tukati turagukunda muzehe ntacyo twazanye ariko umutima w'urukundo twawuzanye ikindi nacyo kigira kabiri twariyumviriye ujya mu mama murazi ibintu vya industry n'ibintu byo kuca mu marezo social bisaba kwihangana no kugumya umutima rero twaravuze ati afise umumama w'intwari koko rero turavuga ati twegere rero muvyeyi turavye imyaka amaze akora akaba atamahane turabona hano mu rugo bigaragara ko uri umuntu w'intwari cyane kandi ushigikiye umugabo wawe mu iterambere ryiwe no mu bikorwa akora reka tubone tugukomera amashi twarakwiyumviye ko rero nk'abafana b'umugabo wawe kuba umurumwe turiyumvira none tumwe igitenge ibitenga afise vyinshi twarahinze ikintu turi mu muhe tumugurira amarori nayo n'urugo rucisha mukayambara turabura icyo dukora duca twiyumvira ati rero twebwe tumugurira ibisuguti rero burya nk'umumama umwe muzorabe iyi industry nibake abamama muzosanga bafise umutima nk'uwawe twero ibisuguti twashoboye kubizana mukabahaje ni ibisuguti rero twabiguhaye nk'umumama w'intwari ashigikira umugabo mu byakora mu bijanye n'iterambere ry'urugo rero imana igukomereza aho nyene ubana yugira umutima mwiza wo gushigikira inshingano z'urugo ndetse n'umutware wawe kuko iyi myaka benshi barabigerageje byaranse n'abagabo bake usanga umugore atari muri industry umugabo usanga akona filime umugore ari umuntu ngaho ugaca usanga biraramye rero twe turavye ubu dutari no muri industry ugaca usanga mugabo umuntu wa mbere ashigikira umugabo ibintu bikaguma bigenda kuye twaravuze ati umuntu afise umutima utandukanye n'abandi bafise rero twagomba ubaye nk'abandi bafata inka ngo bayivunaguye mu ibahasha ndabona uri babana reka rero tuguhe ibisuguti twakuzaniye uhagarara imbere y'aba banzi bacu kugira ngo ushobore kwakira ibisuguti twaje tukuzaniye muhagarare mwese babaha ifoto There is no problem for that. We are welcome. Rero muvyeyi ibisuguti twaje kuzana nk'abafana ubidushimire niko tungana aba n'abanyeshure bamwe abandi n'abamama murabona karo abajene rero mudushimire cyangwa ku mutima ushima amare dushimire n'Imana rero data twese yakunze cyo muri kino kibanza natwe turi inyuma yanyu nk'abafana hari nk'ikintu bizohora bisa ko duterera amahera ijana kingorongoro nta kibazo muzore mutubwira kuko uru rugendo ubugirigiri bugira babiri kandi ishiga rimwe ntiryarika kandi dutatu tuvurana ubupfu ukuboko kumwe nako kuriyaga ni kwimara ubugi ariko turi hamwe twese birashoboka